Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo, muri kumwe na Françoise Habonayo. Imana data ihabwa icubahiro kubw'uyu mwanya mwiza impaye gusubira kuza kuganira namwe bene data. Yesu nashimwe, reka dusenge. Ndagukengurukiye Mana data wa twese, ndagushimiye ubuntu n'imbabazi byawe tugezemwo muri kano kanya. Urakoze ko waturinze kandi n'ubu ukiturinze. Nukubane natwe muri aka kanya tuganire na bene data. Ndasabye ngo ibyo ushaka nibyo biba mwami Yesu Kristo. Mitego yose y'imugwanizo uyikureho mu izina ryawe ryera Kristo. Mpemu wawe yera aganire natwe, avugane natwe, dukoreshe mu izina ryawe ryera Yesu niho ndabisabye. Amen. Haleluya. Reka mbanze ndirimbe indirimbo imwe yo mu gitabo c'Igiswahili. Indirimbo y'amajana 251. Heri mimi kwani Mwokozi wangu aliniondoa dhambi, shangwe na furaha zinanijaza, na furahi daima, na furahi daima, na furahi daima. Heri mimi kwani Mwokozi wangu aliondoa dhambi. Heri kwani Yesu alifufuka, ni furaha yu hai, ni rafiki kweli anayetupa uhuru toka dhambi, na furahi daima, na furahi daima. Heri mimi kwani Mwokozi wangu aliondoa dhambi. Heri kwani Yesu aniongoza, na mfuata Mwokozi, kwa kuyamini maneno yake siwezi kupotea, na furahi daima, na furahi daima. Heri mimi kwani aniongoza, siwezi kupotea. Haleluya. Uyu muririmbyi yaravuze ngo heri ndumuhigwe mimi kwani Yesu ananiongoza. Ngo ndashimye ndaryohewe, ni heri ndumuhigwe kuko Yesu arandongora. Aravuga ati kandi kubera yuko andongora siwezi kupotea, sinzozimira. Yesu nahabwa icubahiro. Ahandi yaravuze ati heri kwani Yesu alifufuka. Haleluya. Imana ishimwe, Yesu yarazutse. Ngo ni furaha yuhai. Haleluya. Numunezero mwami wacu Yesu twizeye yuhai, ni muzima. Imana ishimwe. Haleluya. Ngo ni yeye anatupa uhuru kutoka dhambi. Ngo wewe araduha umwidegemvya, tuko huru. Haleluya. Turidegembya,
twaravuye mu byaha. Yesu nahabwa icubahiro. Yari indirimbo ngomvye kuririmba, ariko cane cane ngomvye kuvuga iyo ako ka verse kavuga ngo ananiongoza siwezi kupotea. Imana ishimwe. Uyu munsi ikintu ngomba kuganira namwe bene data, ni jambo Imana yampaye muri iyi minsi. Nari maze iminsi ndababwira amayerekwa nagize mu kwezi kwa gatanu. Urumva haraciye amezi. Hariho byinshi Imana yanganirije muri uku kwezi kwa gatandatu guheze. Sinari bwigere ndabitangura kubivuga ko, ariko kubwo kutihenda amatariki, reka ndaza kuvuga nti ivyo umwami Imana yambwiye mu kwezi kwa gatandatu. Imana ishimwe. Kimwe mu bintu Imana yambwiye muri uku kwezi kwa gatandatu, bene data, turi mu gihe kigoye, ariko Imana yaranyeretse kubw'ishengero, yaranyeretse ishengero ry'Imana, ibihe tugiye kwinjiramwo. Mu bantu musanzwe mukurikirana amakuru y'ibiriko biraba ku isi, murabizi neza yuko hariho ikintu cyitwa Nouvel Ordre Mondial kiriko kirategurwa, kiriko kirashirwa mu ngiro, kandi natwe tuba muri iyi si ntidushobora kweshapa, naho nyene biriko biraca. Ariko ikintu umwami Imana yambwiye, arico numva nari ngomba kuganira namwe inshuti z'umusaraba, ni ikintu cerekeye ishengero. Ishengero nari naratanguye kubivuga ko umwami Imana yari yarambwiye mu mezi yahera, narabitanze kuri YouTube. Numva umuntu ambwira ati ngo genda ugire ikiganiro ku ishengero. Jewe rero nkibaza nti none ishengero ndarivuga ko iki? Ishengero rigize nte? Kandi mwibuke ko si ishengero ryanje ryantumye ngo genda uvuge gutya. Eka rero iyo umwami avuga ishengero ni muri rusange. Ishengero, hariho umuririmbyi yabivuze neza ati ishengero ni rimwe ku isi yose. Nukuvuga iki? Abizeye Kristo umwami nibo bagize iryo shengero. Imana ishimwe. Kandi tusande mu gitabo c'Ivyahishuriwe Yohana nari narabivuze ko ngo amashengero, umwami Imana aragendagenda mu mashengero akaraba hagati muri bene data, akaraba uko bimeze. Imana ishimwe. Rero ishengero, wewe nanje turi muri Kristo Yesu, turi mu ishengero ry'umwami Yesu. Haleluya. Ntabanje kuraba ngo jewe ndi muri Sweden, nawe uri muri Amerika, nawe uri mu Burundi, nawe uri muri Tanzania, nawe uri hehe. Abagize uyu mugwi w'abana b'Imana bihanye ibyaha bakarongorwa na mpwemu yera, iryo niryo shengero ry'umwami. Imana ishimwe. Rero muri ibi bihe rero turiko turinjiramwo, aho isi igeze canke porogaramu y'isi uko imeze, hagiye kuza ishengero rimwe ritwagwa n'umuntu umwe. Hagiye kuza mone imwe ikoreshwa ku isi yose. Ibyo ni muri agenda yabo, n'ururimi rumwe, byose biri muri agenda yabo. Kumbure tuzobishikamwo canke naho abinyuma yacu bazobishikamwo, sinzi uko bimeze. Ariko jewe nagomba mvuge ico umwami Imana yanyeretse kuvyerekeye ishengero. Ndabitangura rero gutya. Nabonye ngo jewe ndi kumwe n'abantu, abantu bari mu madini menshi atandukanye, mugabo bizera Kristo. Murabyumva, bizera Kristo. Hama rero mbona baje kumpitana ngo tugende ahantu gusenga. Ngo kandi ahantu twaje gusenga hari kure. Hanyuma rero mbona turagiye, ariko tugira Imana turashikayo. Nababwiye ko twari kumwe n'abandi bari mu madini atandukanye, mugabo bagize ishengero ry'umwami. Hanyuma nshika aho hantu twasengera, nsanga hariho abandi ishengero rindi
riri ukwaryo, mbega ndabivuge gute, iryo shengero rero iryo shengero nuko numva nshaka kurivuga muga nkanka kurivuga. Okay, iryo shengero rero ryoryo ntiryemera abantu bakorana batari mu idini rimwe. Murabizi hari amadini menshi, hari idini iri na ririya, ariko bobo bari bari ubwoko bumwe, ndabivuge gutyo, bari bari ubwoko bumwe, ntabwo bari kivange c'amadini, bari ubwoko bumwe bw'idini rimwe. Tuvuge basi nk'uku novuga nti mvuge ntanga akarorero, mumbabarire, ntanga akarorero ka Anglikane basi, boba bari nk'ishengero ry'Abanglikane bonyene. Hanyuma ariko ntiryari ry'Abanglikane. Hanyuma rero iryo shengero nca ndaryinjiramo, urumva, nca mva muri wa mugwi wa babandi twari kumwe, nca ndaryinjiramo. Ndaryinjiyemwo ubwo nyene baranyitegereza, nza mbona impuzu zanje nambaye ikabutura nkaho umenga ndi umwana w'umukobwa mutoyi w'imyaka 10 n'ingahe. Mbona nambaye ikabutura n'agapira. Hanyuma kubera nambaye ikabutura ncagenda kwicara mu ruhande rw'abagabo. Ngiye kwicara mu ruhande rw'abagabo, abagabo baranyitegereza ukuntu nambaye ako kakabutura n'ibiki, baransunika nk'abo bavuga ati tuvireho. Hanyuma ndabaviraho, nca kwicara mu ruhande rw'abagore. Ngiye kwicara mu ruhande rw'abagore, babagore nabo baranyitegereza rwose, baranyitegereza. Nca mbona nti aha hantu nta kibanza ndahafise. Nca ndasohoka, nsohotse nca ngenda mu yindi sare. Iyo yindi sare nayo yarimwe abantu benshi cane, wamenga nkaziya sare usanga ari sare barabiramwo filme. Urumva ni sare usanga hari habicaye amaja hejuru, abandi hepfo, gutyo, hanyuma podium ikayibiri nk'amaja hasi aho bose bababona. Rero nca nicara, nca muri iyo sare ninjiye nsanga hameze uko. Nsanga abantu bose baricaye, bameze neza, bambaye neza. Nanje kwa kundi nari nambaye, nca nsanga nambaye impuzu nziza nyene zikwiye. Sinasubira kubona nambaye ibutura. Kandi mwibuke ko ntari nahinduye impuzu. Kwa kundi nari navuye muhira meze, niko nashitse meze. Nshitse muri iyo sare rero nsanga basa nkaho umenga barakeye, basa neza, baratwenga, bameze neza. Ariko ya sare yindi nari mvuyemwo, nabonye basa nkaho umenga barijimye, umenga bari trop strict, bari trop sérieux, bari kandi mbona nyene nta muco uri muri bo, nta muco wari uri muri bo. Rero nshitse rero muri iyo sare yindi, wamenga ni sare ya sinema, nsanga nyene n'abantu bameze nyene uko bameze, baranezerewe, donc nca ndicara. Nicaye jewe kuya twe tugiye gusenga, nca nshaka kuraba ingene bihava bigenda, nindaza kudusengesha, ni bande mbese baratangura baririmbe, mbega baragira gute. Donc ndindire kuraba ingene bihava bigenda. Bene data nshuti z'umusaraba, nkirindiriye nza mbona muri iyo sare harimwo abana babiri. Abo bana babiri bari abana b'abakobwa batoyi, mbona bafise ibipupe mu ntoke nkaho umenga bariko barakina. Ndaraba ntawabasohoye abo bana, ntawagize icyo bakorako. Oya, rero nca ndabibona gutyo, ndarindira ko babandi bazoza ngo dusenge canke uko biri bugende. Nca nikangura ntabibonye. Nikangwe ntabibonye, nca mvuga nti Mana, ibi bintu nyeretse nibiki? Ndakwinginze usubire unyereke ibi bintu, sinumva ivyo ari byo. Nshuti z'umusaraba bikiraho, ijoro ryakurikiye ni nkaho Imana yanyeretse suite ibikurikira. Ijoro ryakurikiye nca nongera mbona
turi muri ya sare nyene imwe nari ninjiyemwo twicaye turi abantu benshi, mbona haje abantu kwigisha. Abo bantu bari baje kwigisha rero nabona harimwo ndibuvuge abajuifu bariko barigisha ivy'idini ryabo, barigisha hanyuma uko bariko barigisha rero nkabona bavuga ibintu nyene bitariko biranyubaka, womenga ni ibintu historique, berekana uko ibintu byari bimeze, berekana kurya nyene tubibona muri Bibiliya, mugabo batwerekana babisigura cane bavyerekana, ariko atari mu buryo bwo gufasha umutima, ahubwo ari mu buryo bwo gufasha ubwenge bw'uko ibintu bimeze. Rero uwo muntu arigisha, numva nyene birandambiye, ahejeje mbona haje umukatolike, umupatiri, sinzi ko ari umupatiri, sinzi ko ari musenyeri, sinzi, mugabo nabona nyene yambaye za kanzu zabo bambara bariko barigisha, arigisha. Murabizi ko bakoresha Bibiliya bagasoma, dusome bagasoma, arigisha, ndakomeza ndumviriza. Ubugira gatatu mbona haje umushehe, nawe atangura kwigisha, hanyuma akiriko arigisha nza mbona inyuma nk'uko umenga ni igitablo kininiya cane kihari. Ico gitablo rero nca mbona kimeze nk'ikirekura, nkaho umenga ni inyoni nyinshi, kirekurira inyoni nyinshi cane muri ba bantu bose bicaye muri sare. Nanje rero mba ndabibonye, nca ndavuga ngo mw'izina rya Yesu, nca nzunguruka muri ba bantu twicaranye ndababwira nti yo, ntisenga mukemeye, n'abadayimoni barinjiye, ntisenga mukemeye, ntimukemeye. Urumva kubera twari twicaye turi benshi kandi twari amadini menshi, narabaho mwene data yo bahagaze nkiruka nkamwongorera, ntisenga, nti hano hantu hari ibidayimoni byinshi, ntisenga. Nkabona umwe namwe ndamubwiye aravyumvise, nkaraba uyundi nkabona mwene data wundi ahagaze yicaye nka hariya, nkagenda nkamushikira nkamwongorera, hanyuma ncangenda nko uwundi nawe narinzi nyene ko ari mwene data, ndamubwira, ndamubariye nawe acambwira ngo ko mbona ari vyiza, ko ariko ngo mbona ari vyiza. Bene data nca ndikangura, nikanguye nca ndababara, ngira umubabaro, ngira kwiyumvira cane, ariko biba bigize ico binyeretse. Urumva iyo ni inzozi ya kabiri yakurikiye ya yindi yari heje kunyereka ya mashengero nari mpeje kubabwira. Hanyuma nongera kugira iyindi nzozi ya gatatu, ndagomba ndabivugire hamwe kuko byose bivuga ku by'ishengero, hanyuma kugira ngo twumve icyo umwami Imana yagombye kuvuga muri izo nyigisho zose Imana yampaye. Inzozi ya gatatu yindi yakurikiye haciye iminsi, ko haraciye iminsi hama nongera mbona iyo nzozi yindi ya gatatu. Mbona aho hoho twari nk'abantu, nabona dusohotse nka kwa kundi muba muvuye mu gikorane, hanyuma rero mukaba musohotse mugiye gufata nk'akantu nko muri pause, hanyuma mugaca musubirayo. Mbona rero turasohotse turi kumwe n'abo bantu nyene twari turimwo, mbona turasohotse. Rero iyo vision ukuntu nabibonye uwo mwanya wo gusohoka, turiko turaca mw'irembo dusohoka tugenda hanze kurondera ibyo gufata canke kuruhuka, sinzi. Rero jewe nzambona mfise igishakoshi ngenda ndakwega, igishakoshi nyene igishakoshi kinini. Ico gishakoshi sinzi ngo carimwo ibiki, ariko harimo ibintu nyene. Duhura kw'irembo n'umuntu aravuga ati ishakoshi rero nuyimanike ngaha. Aho kw'irembo hari nk'ahantu menga hari ahantu nyene ushobora kumanika ibintu kabisigaho kugira ngo niwagaruka ubitore. Nari ndavuga ntoya iyi si nshobora kuyisiga, ngoma ndayikwega ndagenda
mbona ndagarutse. Tugarutse rero nsanga bamaze kudiresa amatable, tugomba gufungura aho indani. Urumva tugarutse tuvuye iyo twari tugiye kusama akayaga, nsanga bamaze kudiresa ni nkaho baduteguriye ibyo kurya n'ibiki byose no ku mameza. Hanyuma kandi ku meza yose wasanga nyene hariho izina ryawe n'isahani n'ishugwe imbere yawe. Hama jewe rero ndagenda baranyereka aho nicara. Ndahashitse aho hantu nicara sanga hariho isahani koko, hariho n'agashugwe imbere yanje kwa kundi nyene n'abandi bose niko byari bimeze. Na ya shakoshi ndazana, inshuti z'umusaraba, ya shakoshi ica sinzi ukuntu yatumye ngo ka gashugwe banshirira imbere, ka gashugwe gaca karahenuka. Gahenutse numva ndababaye, mugabo nta kundi, kandi ntisinasuye no kukavyura, ntivyakunze. Nca ndikangura. Nikanguye ndavuga Mana yera, ibi bintu ni biki? Mana ibi bintu ni biki? Bene data. Imana yacu irakomeye. Imana yacu iransobanurira. Uko yabisobanurira rero niko ngenda bibabwira. Imana iransobanurira ati narakubwiye ngo genda wigishe ku vy'ishengero. Ndavuga none Mana sinabivuze. Aca arambwira ati wabonye ririya shengero rya mbere winjiyemo bwa mbere? Ntego ti wabonye ukuntu ijisho ryabo rishaka kukwambura n'impunzu wambaye ugasigara wambaye gusa mu maso yabo. Ndavuga rero nabibonye ati none bya bintu nibiki? Aca arasobanura ati bariya ati ni dini, ati rirya dini wabonye ati mu maso yabo no mu matwi yabo witwa umuntu. Arambwira ati ririya dini rero wabonye mu maso yabo uri umuntu uvuye wapartena mu rindi shengero utari uwo muri bo, canke naho ushaka ubura uwo muri bo mugabo ukabura umuntu ukunda kwifatanya n'abandi batari mu idini ryabo. Ati umuntu ameze nk'uko wese mu maso yabo arakengeretse, ntibamwemera. Ati kujya wabibonye niko bashobora guhambura impunzu umuntu bakamusiga ubusa kubw'agakengera bamukengera, kubwo kutamwemera, kandi atacaha yakoze gusa kubera yuko bamuhoye ngo yifatanije n'abandi atari abo mu ishengero ryabo. Aca arambwira ati bariya abantu rero bazogirwa ko n'urubanza rw'ugukengerana. Arambwira ati kandi nta muco uri muri ivyo bintu, nico gituma babonye kujya kuntu bababona bose birabura umenga nta ni mu mwijima. Kandi ko nabonye umenga basa nk'abantu bose umenga n'abajene, umenga nta bantu bakuze barimo. Aca arasobanura ati kuriya kuntu wabibonye niko biri. Niba umuntu ashobora gufata akabona mwene data wundi w'umukristo ngo gusa ngo nuko atari wo muri bo akamusuzugura akamwambika ubusa kujya nyene wabibonye, ati bijya bintu bajya abantu bazogirwa ku rubanza n'Imana. Mwene data uri kurankurikira umve nkubwire wihane bigishoboka. Ishengero ry'Imana, ishengero ni rimwe mw'isi yose. Umuntu yakiriye Kristo Yesu akagendera mw'ijambo ry'Imana, akagenda yumvira mpwemu yera, ntukamuharure nkaho ari umupagane ngo nukubera yuko atari mu idini ryanyu. Dini ni rimwe, ni dini rya Kristo. Imana ishimwe. Aheje kubisobanura gutyo, aca aranjana anyereka muri ya sare yindi, naho harimwo abantu benshi cane b'amadini atandukanye, abapagani, abayisilamu, abakatolika, abaporoti, abaki bose nyene bari hamwe.
mwumve ko yari agenda kunyereka gusa ko ari kugira ngo anyigishe anyereke uko ibintu bimeze. Hanyuma arambwira ati bariya abantu nabo urabona ko mu maso yabo bose bari basa neza, umenga bambaye neza kandi banezerewe. Ntegome kandi wamenga bafitaniye urukundo hagati yabo. Ntegome atarambwira ati yamara wabonye ikintu kibarindiriye nti n'icyahe. Arambwira ati bariya abantu bagiye kubona ibintu bikomeye cyane, ati kuko hariho umugambi mubi wa Satani uzoza, kandi muri uwo mugambi mubi wa Satani uzoza ni bya bindi byo kwigishiriza abantu hamwe, hakaza abantu bakagomba kuba idini rimwe, bakagomba gukorera hamwe. Arambwira ati wabonye umujifu yaje arigisha, kubera ko yigishije nuko muri bajya abantu bose bari bicaye hajya harimo abajifu nabo nyene, donc ariko arigisha abantu biwe. Ati kandi haje wabonye ko hace haza n'umukatolika akigisha. Hajya muri bajya bose bari bicaye hajya harimo abakatolike, ukuvuga ngo ariko arigisha abantu biwe. Aravuga ati wabonye ko haje n'umuyisilamu yari ko arigisha, hajya muri rya sare harimo abayisilamu biwe. Aca aranyigisha ati ariko wabonye kuba hamwe kwabo no gusa, ati kuba hamwe kwabo rero nta mpwemu yera ashobora kuba hajyana. Nta mpwemu yera ashobora kuhaba. Nico gituma waciye ubona ziriya nyoni biriya bintu byace bigurukira hagati mu bantu, ziriya mpwemu mbi zace zigurukira hagati mu bantu. Rero muri bajya abantu bari hajya ahantu umukristo ntiyarakwiye kubamwo. Umukristo ntiyarakwiye kubamwo kubera yuko niba wizeye Kristo Yesu hajya ahantu si kibanza cawe. Imana ishimwe. Iryo ni ibanga rikomeye cyane Imana yarimbwiye, kandi nanje sinoroha kubabarira bene data. Ushobora kwiyumvira nk'uko uwo muntu yavuze ngo none ngo ko mbona ngo ariko ngo mbona ngo ari vyiza, ukabona umenga mu maso bisa neza. Ariko niba wabonye ziriya nyoni zinjiye ntiwoshishikara kuvuga ko bisa neza. Oya, ndashima Imana. Urumva ko naho byari bimeze uko bandi bo muri rya shengero rindi navuga nti abifatanya n'abandi bambaye ubusa imbere yabo bobo ntibarimo aho hantu, urumva ntibari bahari aho. Novuga nti bagize neza kwibera ukwabo birafasha, ni vyiza. Hariho ukuntu nyene bizana kwirinda. Imana ishimwe. Ariko nabo umwami afite icyabagayako. Kugayana ntabwo ari ingabire ya mpwemu yera. Kugayana ntabwo ari kimwe mu ngabire za mpwemu yera. Gusuzugurana si kimwe mu ngabire za mpwemu yera. Oya, nabo bihane agasuzuguro, bihane kutemerana, bihane. Kuba utoshobora gufatanya n'abantu ni kimwe, ni ukwirinda, ni vyiza. Ariko nabo ntubashira urubanza kuko ntaco bakugize, nta caha wabonye bakoze. Kubona batari mu idini yawe urimwo nawe ntibigatume ubacira urubanza nkaho umenga hariho ico bagukoshereje. Rero Yesu adufashe. Murumva ko iryo dini rya mbere ryari rifise ukwirinda cane. Imana ibahezagire. Mugabo bagiwe ko n'icaha c'agasuzuguro no kugayana. Ico naco n'icaha akibi, niba vyihana bazaba bagize neza. Ariko babandi nabo basa nkaho umenga bayemera abantu bose, nkaho umenga bakumbatiye ibintu byose. Mwirinde. Murumva ko hariho ibintu bibi birindiriye cyane. Abadayimoni n'impwemu mbi nibo bazoba bazungurutse iyo sare. Nibo bazoba bariko barakontorora ibyo byose biriko biragirwa aho hantu. Ure n'ugutwi niyumve icyo Umwami Imana yampishuriye. Haleluya. Ngaruke rero kuri babandi twari kumwe. Urumva ko
tutarinjira muri uwo mugwi harimwo abandi bose hariho abo twari kumwe nababwiye nti twari kumwe n'abantu b'abakristo bavuye mu mashengero atandukanye ariko b'abakristo ishengero ry'Imana. Iri rero niryo niko navuga iryo shengero ry'Imana rero nongera mbona hahandi hanyuma nari mpeje kubabwira nabona ngo turiko ngo dusohotse tugiye nko muri pause hama rero ngo tukagaruka nkabona afise ishakoshi nagenda ndakwega mwene data iyo shakoshi umwami Imana yampishuriye ati iyo shakoshi ni ibyaha bitihanye ndagomba mu nyumve inshuti z'umusaraba bariko baraja mwijoro. Uyo mugwi wanyuma nababwiye n'umugwi utandukanye na ya madini yandi. Hariho idini rya babandi bigira ko bamaze gushika mwijoro basuzugura abandi bantu bose twababonye ivyabo. Hariho irindi dini ry'abandi bantu bemera abantu bose bakaja hamwe n'abantu bose nabo twabonye ivyabo. Aha twije muri iri dini muri iri rya gatatu ririmwe abantu bose bakirijwe bakiriye agakiza bakiriye umwami Yesu aribo babandi bimirije kuzokumva inzamba. Imana ishimwe. Abo rero bari mu madini menshi ico bikoze basangijwe nuko bakiriye umwami Yesu bakihana ivyaha bakaba barindiriye inzamba. Abo rero uyo mugwi wabo bantu ico umwami Imana yabagaye ko canke yagombye ko batunganya ni yashakoshi nababwiye ko nabonye ngo nari ifise ishakoshi ngo ngenda ndaburura bakavuga ati yisige ngaha ateka nayijana nkagenda ngo kubera yuko ngo harimo ibintu ntagomba gusigana atiye ngo bohava bavyiba bakabikuramo. Iyo shakoshi mbona ndayijanye hama mbona ndayinjiranye no muri reception narinda narifise ariko yacituma ishurwe ryari ku meza rica ritembagara ariko abandi bose amashurwe yabo agihagaze neza. Umwami arambwira ati aba bantu bariko baravuga ngo bariko baraja mwijoro nibongere barabe yuko atamashakoshi baburutana nayo urabe ko byose wabisize. Ndavuga nti none ibyo kuburutana navyo ni biki ko aba bantu basa n'abantu bari barihanye ibyaha ari naco gituma bari muri uyu mugwi wa gatatu muri uyu mugwi w'aba bantu barihanye ibyaha. Arambwira ati umva nkubarira ati ngo hariho abantu bihanye ibyaha barabireka ariko ntibavyatura. Yesu numva ko kantu gasa nk'akanyuguruye amaso kwatura. None hagiye umuntu avuze agakora ikintu agakora icaha hama rero mpemu yarakagusanga hanyuma rero ugapfukama ukavuga uti Imana mbabarira kuri iki kintu ukicuza ugasaba Imana imbabazi mbese ntubabarirwa. Aca arambwira ati umve icaha cihanywe ukatura icaha cawe bituma utandukana n'ico caha bituma utandukana naco. Ati ariko icaha kitihanywe icaha ushaka kwicuza ariko ntiwihane ntucature. Ubwo utacatura kija mu ishakoshi ukagendura yiburura higiye hose urumva ico burura ntabwo kiba kiri mu mutima wawe. Ntibiba bikikuremeye nkaho umenga umusambanyi nkaho umenga umusuma nkaho umenga iki ariko biba byaratandukanye nawe. Ni bimwe nigera no kubabwira kwa video mperukamwo nababwiye abantu bakubuye bagakubura mu mazu yabo imicafu bakarunda imbere. Umwami akaba yavuze ati nibayikureho bayitekure. Rero niryo rero ryasuye kugaruka. Iyo wihanye icaha kirakuva ko ntigisubira kukuremera ariko kucihana mu mutima hanyuma ugire ucature kikugwaho burundu. Jambo ry'Imana ryaravuze muri Zaburi 32 ku murongo wa mbere ngo hahiriwe umuntu ivyaha vyiwe yahariwe ugucumura kwiwe
icaha ciwe kigatwikirirwa ni ukuvuga ngo utakigifise ukundi Imana ishimwe utakigifise ukundi inshuti z'umusaraba bene data murindiriye muri kumwe nanje ndi mubarindiriye urabe ko ibyaha byose wabyatuye ntupfe kuvuga ngo Mana mbabarira ngo umutima wawe ngo wumvise ngo mu mutima wawe ngo ibyaha byakwagirije wumvise ko wacumuye ni koko wabyumvise wiyagirije mu mutima wasabye Imana imbabazi ariko rondera umukozi w'Imana umwaturire agusengere gikurweho niko gutandukana niyo shakoshi ureke kugenda urayiburura ureke kugenda urayizegemba naho uja hose kandi witwa ngo urindira inzamba yo kuja mwijuru ushaka kuvuga ngo ntaco bitwaye ariko wabonye ko kagashurwe kaciye gatembagara imbere ya iriya meza ibyo ni mwibanga ry'Imana ariko ndakubwiye kuri iryo jambo ryo muri Zaburi 40:32 ya ndibaza naho nyene ku murongo wa mbere haleluya ku murongo wa mbere ego haravuga ngo harahiriwe uwahariwe ugucumura kwiwe icaha ciwe kigatwikirwa harahiriwe umuntu uhora hadaharura ko ukugabitanya umutima wiwe ntubemwo ubugunge Imana ishimwe urumva wewe nanje turi muri uyu mugwi wa gatatu tudahagaze mw'idini tukicaramwo nk'abanyedini ariko tuhagaze mw'ishengero ry'umwami Yesu Kristo bamwe barindiriye kumva inzamba ko hagaze aho rero uraba ko wihanye neza raba ko ibyaha byawe byatwikiriwe raba ko baza mpwemu yera ko atakindi kintu umwami abona utatunganije ugitunganye mwene data Imana iguhezagire nkiraho nyene hari intahe imwe yoshobora gusobanura ivyo bintu gatoya hari umukozi w'Imana umwe yadushingiye intahe avuga ngo akiri umukobwa yaragize kujya kuntu nyene abakobwa bari mu kwezi bakunda kuribwa cane bakamererwa nabi nawe ngo niko byamugendeye acagenda abwira dogiteri ati ndababara cane kandi ndababara ndasabye rero nkuriremwo matrice hanyuma ngo kugira ntazoshe kubabara dogiteri acamuha rendez-vous ati nuze iyo rendez-vous ayimuhaye acaragenda ashitseyo dogiteri aramubwira ati nta n'isoni ufise aho nta n'isoni ufise rero acaramukankamira aramubwira ati ububabare ntibushaka kugutuma wokuramwo matrice kuko ububabare nubwo umwanya mutoyi rero acaramugira inama aramubwira ati ntibikunda sinshaka gukuriramo matrice acarasubira inyuma rero haheze igihe kirekire wa muntu Imana iciramugendera Imana imugendeye rero iramubwira iti nyamara wewe warakoze icaha ciki icaha co gukuramwo matrice wowe wakuyemwo matrice yawe aho Imana yabimugendeye mu nzozi kandi haheze igihe kirekire cane iyo muntu yararondera uruvyaro yarabuze nizi saha ndiko ndabibabwira nta mwana afise kandi umugabo aramufise ariko Imana yamwakije ngo yarakuyemwo matrice bene data ico caha ntabwo yari bwacihane kuko yumva umenga ko bitashobotse yumva nta caha yakoze ariko imbere y'Imana umve cari kihari iyo muntu Imana imugira neza aca arihana Imana ishimwe usubo gusa hari uyundi nawe Imana data yaramugendeye inyuma y'igihe kirekire cane
wewe yari afise umufiyanse, hama rero uwo mufiyanse baca barakundana, hama muri ca gihe co gukundana, bene data murabizi abantu bakundanye nyene baba bakundanye, hanyuma ariko nta caha bakoze, ariko bagize ikintu bo bakibaza ngo nta caha bakoze, baragenda bararyamana, barasomana, baragira gute, ariko ico bakoze ntibakoze acte sexuelle. Hama rero bukeye mwarataha wajiwe, voilà, igihe c'urubanza kiragera, mu rusengero barabasengera neza, biragenda neza, barabaho, imyaka n'iyindi iragenda, baravyara abahungu n'abakobwa, baravyara, donc birabagendekera neza. Igihe kigeze, umwami Imana aramusanga, uyo mwene data umwe, Imana iramusanga ati nyamara mwebwe muvuga ngo mwagize mariage tariki iyi n'iyi, tariko heraba imbere y'ijuru tuzi ya tariki iyi n'iyi, ya yindi mwararana pour la première fois, kandi wibaze ko ntavyo bakoze, ariko Imana ibagiriza ko bagize mariage iriya tariki ya mbere. Bene data ntibigeze bacihana ico caha, kuko ntibumva ko nta caha bakoze, bumva ko kurarana n'umugenzi wiwe nta caha bakoze, kumbure baraye barapanga ivy'urubanza ntawo bimenya, ariko uko kuntu ijuru ryabiharuye gutyo ni Imana ye nibizi. Rero inyuma y'imyaka myinshi urumva ntibari bwacihane, kuko ntibabona ko ari icaha, ariko Imana ibereka ko ari icaha. Umve ndababwire inshuti z'umusaraba, hari vyinshi uzi, hari vyinshi nzi, hari vyinshi utazi, hari vyinshi ntazi, ariko tube ico umwami ahishuye tube tukibwirana kugira ngo dushobore kwihana hatararenga inkombe. Bikiraho hari yundi mwene data nyene nkuko nyene Imana yamweretse, ibona inzambi ivutse, abana baragiye ashitse hejuru, baca baramubwira ati hindukira urabe inyuma, baca bamwereka ifoto ariko arasomana n'umukobwa bari bakundanye bataragira mariage, bari ahantu bariko barasomana vyakomeye. Ubwo nyene baca bamusubiza inyuma. Imana ishimwe kuri wewe mwene data uri kurumva iyi nkuru, ndizera neza ntakekeranya yuko nawe hari ikintu Imana igomba kugukorera. Raba ko wavyihanye, raba ko wavyatuye, ntuhava usanga hariho ishakoshi ukizegembana uzi neza kuri amahoro kandi atari amahoro, inzambi ivuze ukaba wosigara. Raba ko vyose wavyihanye. Abantu benshi cane barafise ukuntu bagendera mu busambanyi, bakabweza kandi ari ubusambanyi. Ni gute worana n'umuntu mukarara musomana hanyuma ugaheza ugaca ukavuga ngo nta caha bakoze? Data kubabarira. Ni gute wofata ukambara impuzu ngufi ya yindi, cyangwa ukambara impuzu yerekana amabere, impuzu ngufi igenda irerekana amaguru, ukagenda ukaja imbere y'abantu ukaririmba, uri imbere y'abahungu, uri imbere y'abagabo bakuze, uri imbere, ntiwiyumvire yuko abo bantu babashize mu kibazo cy'ubusambanyi. Bahava barara barisambanya kubera amaso y'ibyo waberetse, hanyuma ugaheza ukibaza ngo wewe nta caha wakoze. Mbese bariya baraye barasambana na wewe mwese ntimuzohanurwa kumwe? Enda nshuti zanje, nimuze twihane neza, ikintu cyose wihane neza, wige kwambara neza, wige kuvuga neza, wige kugenda neza, kandi nubona hariho icaha wihane wature. Apana kuvuga ngo napfukamye ngo Imana yambabariye. Koko yakubabariye, ariko yashakosha acari kwega, gushika umunsi uzokwatura mugatandukana nayo. Canke naho wakubuye wakuburiye imbere y'umuryango, enda kuraho imyanda. Yesu Kristo araje. Inshuti z'umusaraba, sindabarambire cane, ariko ndashimye Imana kuko iyi video Umwami Imana ahezagira umuntu wese aza kuyumva n'uwisangiza abandi.
turiko turitegurira ivyo kuduga kwacu ku Mana, byo kuduga kw'ishengero turiko turitegura. Kandi muri uko kwitegura nta kwitegura kundi kungana kwitegura kwihana. Watura ibyaha byawe bibabarirwe. Reka gupfukapfuka ibyaha ntibipfukapfukwa. Ibyaha ntibihezwa nuko umaze imyaka myinshi mu ishengero. Ibyaha ntibihezwa nuko witwa umuririmbyi canke ukora ibikorwa ibi n'ibi. Oya, ibyaha bihezwa n'ukwihana. Ukwihana ukavyatura. Haleluya. Imana yo mwijuru ibahezagire bene data. Ndashimiye Imana. Shengero ry'umwami tube maso tugabe. Ntihagire ikintu kidutandukanya. Ntihagire icaha co dusigaza bene data. Tube maso tugabe turorere data buja agiraze. Imana data ibahezagire. Haleluya. Urakoze mwami wacu Yesu. Ndagushimiye kuri iyi video. Ndakwinginze uzoyumva wese mwami Imana izogira himukuye na himushikanye. Cane cane mutere kwihana no kwikura kw'ikintu cose mwami Yesu Kristo ubona ko atari ciza kuri we. Mwami Yesu ndakwinginga ngo amavuta yawe akurikirane iyi video uzobukoze. Mana ndagushimira. Mana urakoze ko wumvise ugusenga. Urakoze mwami Yesu Kristo ko uza gufasha umuntu wese yumvise iyi video ikamugirira ikimazi. Urakoze data mu izina ryawe ryera Yesu. Amen. Muri kumwe na Françoise Habonayo. Rero nimero za telefone ni za zindi ni +46 768 00 65 46. Kandi iyi shene turiko ni shene Habonayo. Wanditse Habonayo muri majuscule ushuhashika. Imana nibahezagire. Mukomeze kudusengera natwe turabasengera. Abakozi b'Imana bose aho bari hose mukomeze kubashira imbere y'Imana, kuko urwanya igikorwa c'Imana yitwa Satani, kandi uwo nawe ntatora. Agwanya umuririmbyi, akagwanya umusenzi, akagwanya umuvuga butumwa. Rero nico gituma dukwiye gusengeranira na bene da. Imana yo mwijuru ibahezagire. Amen.